quiz. Bakunzi bose w'ikiganiro cha quiz. Uno mwanya wanyu tubaha ikaze tugende. Shalom. Turabaramukije bakunzi mwese bimbonesha kure Heritage. Tubazana ikiganiro gishasha citwa quiz aho tugiye kurabira hamwe ibibazo bijanye na Bibiliya. Tubaza abantu kibazo kivuga ngo mbega intumwa za Yesu zari zingahe, amazina yazo yarayahe. Intumbero ya kino kiganiro ni kwigishanya gutwenga, muraza gutwenga, muraza kugira ico musigaranye. Reka mudukurikire aha turi kuri Kotebu, tugiye kubaza rero abatandukanye twumve ico babivugako. Jewe nitwa Nahayo Evariste, nitwa Nduwayesu nyene Marius, nitwa Nderaje Gerard, nitwa Nahayo Jean Jacques, je nitwa Dusema Dansira, nitwa Bigirimana Pierre, Dusabe Pascal, nitwa Liyazimana Abdul Karim, nitwa Kubwayo Darcy, Nizigimana Janet, Twandowimana Esther, Morimana Nadine. Kubaze mbega abigishwa ba Yesu bari bangahe? bari 12. Sheba Yesu mugabo bari 12. Abigishwa ba Yesu nkuko tubizi bari 12. 12 bari 12. abigishwa ba Yesu abondi ni badakari 12. 12. Wotwarira amazina y'abuzi. Hariho Petero, hariho Yohana, hariho Simoni Petero, hakabaho n'undi Simoni, hakabaho na Yakobo, hakabaho na Yuda, hakabaho ndagereje no ngaho basi kubombaye ndamenya. Kakunyica. Hariho Yohana, Andrea na Yosef. You serious? Na Yosef Na Petero. Hariho bitwa Andrea. Warimwo ba Petero, Umva none. Petero, ba Simoni, harimo na Yuda, harimo na ba Matayo, na ba Mariko, na ba Yohana, na abandi sino bandano gitanga. Hariho Yohana, hariho Petero, hariho Simoni, hariho Yuda, hariho Luka, hariho Matayo, hariho Mariko, mbo basi ba Yuda bari babiri. Hariho Yuda Iskariyoti hamwe n'uwundi mu Yuda yagurishije Yesu. Kimukije ibintu ntabyo ntahuye no kuri. Yego. Jabonzi kwenze. Hariho witwa Toma. Awundi yitwa Yuda Iskariyoti. Mu bisanzwe ba Yuda bari babiri. Ariko uwo nshobora gutahura neza ni Yuda Iskariyoti. Hariho na Yohani, hariho na Petero, hariho na Matiyasi, hariho na nabashobora gutahura. abigishwa nabo ba Yesu bari bangahe? Abagendana na Yesu. Mwana na Yesu nkamenya na Bikira Maria. Petero, Simoni, Yuda Iskariyoti na Petero, na Yohana, na Yakobo, na Yakobo, abandi ntaho nibuka neza. Pusa Wa mbere ni Petero, uwa kabiri ni Yohana, uwa kabiri ni Yuda, uwa gatatu ni Izaki, uwa kane ni Estera, uwa gatanu ni Maria yabonetse nk'uwimaraya hanyuma aza gukizwa na Yesu. Uwa gatanu ni Yuda Iskariyoti, uwa gatandatu ni Isaka, uwa karindwi ni Izaki, uwa munani ntawenzi. Amazina yabo je nibuka umwe gusa. Ego nta kibazo muvuge. Yuda. Umuzi kwiki? Ndamuzi kwiki. Ndazi na Petero muyihakana Yesu. Uwa mbere ni Simoni.
hakaba na Simoni Petero, Yohana na Yuda, hakaba na Yuda Iskariyoti n'abandi nibuke. Bakunzi b'ikiganiro ca quiz, imbere ko tukirangiza twagomba tubaha inyishu y'ikibazo cuno musi cavuga ngo mbega bigishwa ba Yesu bari bangahe, amazina yabo yarayahe. Nabigishwa 12 nkuko tubisanga mu gitabo ca Matayo igice ca 10 umurongo wa 2. Abo nabo ni Simoni yitwa Petero, uwo ni wa mbere, hagakurikira Andereya, hama Yakobo mwene Zebedayo, Yohana, Filipo, Bartolomayo, Toma, Matayo umutoza kori, Yakobo mwene Arufayo, Tadayo, Simoni umunyakananayo, Yuda Iskariyoti nabo o. Cyari cyo kibazo tutubafitiye, turabatumiye kuzokurikira iyindi quiz undi munsi, mwandaye mudukurikira. Shalom. Quiz. Bakunzi bose w'ikiganiro cya quiz, uno wamanya wanyu tubaha ikaze, tugende.